sinifuza ko kino gikorwa cyoba gusara amarassemblema ya misi yose nukuri nambara amanama tugira misi yose ifukuza turaraba ati ya mbere twarayikoze twashitse kuki ubu naho twashitse kuki kubutegezwa kuva twavuze neza yuko ubu tudakeneye amajambo ubu turafise ibimenyetso mfatiro turabira ko yuko diaspora ifise yaterereye ni nka kujya ufise umugambi uricara ukaraba ibikenewe bizokogwa n'abande bizokogwa ikihe izihe namba midufise twokura mu nzira kimwe rero mu namba midufise uno munsi turakeneye uburyo kugira dushirira migambi y'iterambere mu ngiro mugabo rero nashaka mvuga akantu kamwe abo sandi dumaze imisi dukorana dufasha mugabo gasanga harimo n'ububeshi jewe mu mwaka n'igice maze hajya ahantu ndamaze kubona benshi baza batubesha tuza twemera ibintu byinshi cyane burya rimwe si byiza gufyinisha la gentillesse yo mushefu urabona ko yugurukira abantu bose akabakira sinotanga uburorero ngaho hari abantu twahaye amatongo umuntu duha 50 hectares akemera ko azokora ibintu byo kubaka umwaka ugahera kandi mwese muza muvuga ngo ikibazo cy'amafaranga si kibazo ndayafise ari ngaho tukabaha impapuro muga tukarindira ikintu mukora tukakibura twese turi ngaha tutegerezwa kuraba yuko igihugu cy'ubundi kitazigimangana nicyo gituma ubona nk'ibihugu nka Ukraine yo bagiteye ukumva abantu bose bafashe bagiye kugwana nuko kugifuta biba bigoye cyane twe tutegerezwa kwasura la pérennité ya kino gihugu bimera neza bimera nabi tegerezwa kwasura la pérennité y'ikino gihugu rero siyo mpamvu yo kugita muri no muri service ibibazo ngo tuce tugita tugende kubera iki byashitse twegeriho turi uno munsi kuko nta kintu na kimwe gishika atampamvu kiba gifise namba byarabaye ariho turi tutegerezwa kubitorera inyishu murakoze cyane mbere yo gutangura mbanze shimira kano kajya keza mwaduhaye gusubira kuyaga ko si ubwa mbere mwakoze twari twashoboye kuyaga dufata umwanya ukwiye mudogirize volume bamwumve bose murakoze nkuko twabivuganye umwaka uheze ni kuza turagaruka duhura turabaho twari twigiye isemo naho president wa diaspora ejo yagerageje kurondera ama excuse nibaza yuko tutobona turondera ama excuse ego mnashaka gushima kubashuye kuza no mwaka kandi sinifuza ko kino gikorwa cyoba gusara amarassemblema ya misi yose nukuri nambara amanama tugira misi yose ifukuza turaraba ati ya mbere twarayikoze twashitse kuki ubu naho twashitse kuki kubutegezwa kuva mu bintu by'amajambo ibintu by'amayagwa tubivemo tegezwa kujya mu bikogwa Dr. Yareje gupresenta ubunyene yavuze ikintu kijyanye na cohesion sociale mugaki ndabandanirizaho imbere ko nishuri ikibazo mu bagije yabivuze neza kubijyanye na diaspora sukuba gusa uba muri ico gihugu nuko ubufise iyo uzanana hanini abo tumaze iminsi turayaga ikintu tubuze muri bino bihugu by'iwacu kenshi tubuze ikintu cyitwa patriotisme nico kibuze hanini cyane kundaze rero benshi bashuye kuza no munsi atari uko baje gufata amafoto mugabo biteze ko kubona ko igihugu cyo hinduka nashaka gutangurira ku kintu kijanye na patriotisme économique nico nshaka kuvuga kugira twumvikane tuvuge ururimi rumwe ko turavuga diaspora tout simplement ndakivuga mu gifaransa mbwa ndazavuga ndakivuge mu kirundi nuko umwanditsi yitwa Dirkem yanditse avuga ati le patriotisme économique apparaît comme un élément constitutif du patriotisme kuko arashobora ko patriotisme yindi mbwa atari économique mugabo jewe ndababonamo amafaranga turi ibyo kubeshanya iyo mbonye mu diaspora yaje nkankeneye dukeneye amafaranga ejo mwana musinge son excellence yabivuze neza ati mwese ayo mwazanya ari hehe ko dufise ama reserve make madovize ari hehe ayo mafaranga donc nicyo bituma nshaka ku kintu cya patriotisme économique avuga yuko c'est un ensemble d'idées et de sentiments qui attachent un individu à un état déterminé sinzi ko icyo kintu mu cyumva kumva ahantu yitirirwa
abaza akamaro kavyo nibajya abanyamerika babirabure bagiyeyo. Hari umwe nigeze kubaza namubaza ni uri umunyafrika uri umunyamerika, cyambona arahinduye isura ati kubera ikumba gigiko kumva adafise aho yitirirwa yavuye n'ikibazo. Mugabo no munsi mwe murafise icyo mwitirirwa ni igihugu cy'u Burundi, kandi nta numwe muri twebwe yatoye kuba umurundi, twavyisanzemo twese no kuvyikuramo rero biragoye. Naho oshika hariya bakaguha nationalité 10 ugu muri umurundi, aho muramuvyumva ava ngo afise double nationalité ngo c'est un américain d'origine burundaise, nikakuvako uko bigenda kose. Rero iyo patriotisme économique ndavuga rero tegezwa kwa dufise ikiduhuza no ko turabarundi n'ivyumviro imico icyo twifuza gushikako. Arabandanya avuga yuko le patriotisme économique sindiko ndabigisha murambabarira mugamba mashaka yuko dushiraho base imbere ko tubandanya. Aravuga c'est le sentiment partagé par tout ou partie d'acteurs d'un pays tels que les administrations centrales, ngaha ndavuga ni muri leta turafite icyo duhurirako, les collectivités territoriales, les consommateurs ou les entreprises, d'appartenir à un système économique ou social dont il convient d'assurer la pérennité. Kino kirakomeye cyane. Twese turi ngaha tutegerezwa kuraba yuko igihugu cy'Uburundi kitazigimangana. Nico gituma ubona nk'ibihugu nka Ukraine yo bagiteye ukumva abantu bose bafashe bagiye kugwana, nuko kugifuta biba bigoye cyane. Twe tutegerezwa kwasura la pérennité ya kino gihugu. Bimera neza bimera nabi tegezwa kwasura la pérennité y'ikino gihugu. Rero siyo mpamvu yo kugita muri no muri service ibibazo ngo tuce tugita tugende, kubera iki byashitse twegeriho turi uno munsi, kuko nta kintu na kimwe gishika atampamvu kiba gifise. Namba byarabaye ariho turi tutegezwa kubitorera inyishu. Diaspora irafise mu ruhara muri ivyo bintu tuko turakora uno munsi. Ndabandanya canishura kuri cya kibazo kuko vision tutarumvikana kuri ivyo bintu byava bitugora cyane kugira twumve vision, kuko vision menga ni ikintu kiri ngaho quelque part kiricaye, hari abandi bazoza kugishira mu ngiro. Oya abanamba ni mwebwe mwaje no munsi dukeneye ko mugishira mu ngiro, ngiye gusa ndi igikoresho cyo kuvuga. Baba ngo ce sentiment d'appartenance à un espace économique et social commun peut entraîner l'apparition chez nombre d'acteurs l'obligation morale de soutenir et de favoriser certaines activités nationales, parfois au détriment même de leurs propres intérêts. Ni kuvuga turarengera bijya bintu by'iwacu tusaye tuzi. Ivyo by'ubuhutu butusi yavuze by'abatwa byo tegezwa kubirengera, kuko ni cyafudika no munsi twese turafudika, tegezwa gukora ibintu bizana inyungu y'igihugu. Donc c'est à ce patriotisme économique rero qui font appel aux décideurs politiques que nous sommes gamoya twicaye ngaho imbere. Lorsque les intérêts économiques fondamentaux de leur pays deviennent menacés par des décisions d'acteurs étrangers, qu'il s'agisse des gouvernements, d'institutions internationales ou des entreprises étrangères, ni kuvuga yuko twumvise ikintu kiza kibangamira Tanganyika ngaha twese tuba concerne. Twumvise ikintu kibangamira ngaha mu Gatumba tutigezwa kuba concerne. Chagiye amazi yatwara abantu tigezwa kuba turi concerne twese. Icyo nicyo nshaka d'abord ko twoshaho umushingi. Mwambagire ikibazo kijanye n'uruhara rwa diaspora rero. Tubwire girako. Navuze yuko vision ifise amapiriye atanu, kandi mwara yabonye mwaka wese tuko turayiga, imwe yose yinjana mu yindi. Ariyo piriye ya gatanu yitwa partenariat affectueux. Twavuze neza yuko ubu tudakeneye amajambo, ubu turafise ibimenyetso mfatiro turabira ko yuko diaspora ifise icyo yaterereye. Ni nka kujya ufise umugambi, iyo ufise umugambi uricara ukaraba ibikenewe, bizokogwa n'abande, bizokogwa ikihe, izihe nambamye dufise twokura mu nzira. Kimwe rero mu nambamye dufise uno munsi turakeneye uburyo kugira dushire imigambi y'iterambere mu ngiro. Kuri pilier rero ya gatanu yitwa partenariat affectueux ifise ibimenyetso mfatiro bine. Icyambere no kuraba icyo bita les investissements directs étrangers, imitahe y'abasanzwe apana gusa ngo abanyamahanga, oya abasanzwe baba hanze mbwa bazanye amafaranga yabo kuyakoresha muri kino gihugu cy'u Burundi. Ikindi kimenyetso fatiro cya kabiri ni ikihe,
na ya ma projet turiko turakorera mu buryo bwa partenariat public privé. Ejo barabivuze neza, leta nta mafaranga yoronka gushira mu bintu byose. Murabizi yuko le secteur privé mu bindi bihugu ari iteza imbere igihugu. Nico gituma nibaza ko na debari ngaha kugira tworohereza abantu. Nyene cyo bene ko ndakubivuga, leta ne fait pas, leta fait faire. Ababa muri Amerika barabizi, aba Texas yuko ama autorité yose araba privé. Ivyo murabizi, si ibintu byo kuvuga ngo muriko turarondeza kure. Turazi yuko ibitaro bikomakomeye muri za Amerika ari by'aba privé. Aho rero icyo cya partenariat public privé twebwe nka leta nikiye twazanya kugira tuborohereza. None tuzokorohereza gusa umuntu avuye Afrika y'Epfo afise nationalité y'aba Sud Afrique cyangwa umunyamerika, ko namwebwe tuzi ko ari abafise amafaranga, tuborohereza gute kugira mujye muri izo partenariat public privé. Ikindi kimenyetso mfatiro cya gatatu, les projets ziri financés par les transferts des migrants. Umwaka weze turiko turaganira kuri ibi bintu, murabizi yuko amafaranga azanwa n'abantu n'abasanzwe mu bindi bihugu, mugabo mu bihugu by'abazana kugira bateze imbere menshi cyane arasumba amafaranga turonka nka aide au développement. Ubu rero byagiye no gukomera n'ibi bibazo byabaye muri Amerika, aho umuntu wese yirabiriwe gusa. Murazi ibintu byinshi vyugawe, ama projet yari financé par USAID, murazi yuga kunangana. Murabona ko no munsi Nations Unies yari dépendant beaucoup plus des États-Unis. Twebwe rero nk'aba diaspora turiko turungika ngahe kugira dushiye gufinansa ama projet rero. Uruhara rero nangere kuri diaspora tubaha ikibaza gikomeye. Nejo mwaravyumvise ko nyene cyubahiro agiye gushiraho ibiro bijejwe kurikirana ibibazo by'iwanyu. Mugana shaka nango umucyo ngaha ni yafuse direction ya diaspora. Oya komeye nivyo twumvise twebwe nayo yafuse. Nashaka nabitanga ku mucyo kuko byashobora kuba interpretation itameze neza. Tuzofashanya na direction yari sanzwe hari kugira dushoye gukorana, kuko bo bari au niveau sectoriel, nibo bashira mu ngiro, twe tuyo niveau stratégique. Ni bibazo byagiye biratera ingorane hanini, dushobora gufasha abo dusanze dukorana barabizi. Icyo nashaka ndakivuge neza rero. Bisigura rero yuko yiteze ko diaspora uruhara runini cyane nk'abasanzwe boterera mu nshigwa mu ngiro uno mugambi twagize. Ivyo rero tuzobikora gute? Ubu twabonye neza yuko amafaranga dukura hanze yagabanutse. Twabonye yuko amahera dushobora gutuza muri obere nyine adashobora gukwira. Twabonye ko les investissements directs étrangers zitashobora kuza ari nyinshi cyane, kuko ubwiye wese akubwira ngo hariyo risque pays. Acha kubwira ngo amadolari, mugato kibagira ko amadolari azanana mu byo twakoze. Ni gute rero diaspora yokora? Diaspora turayorohereza kuronka ibyankenegwa. Uri mu by'uburimyi uronka aho urima. Muga turimi biki? Turimi biza kutuzana amafaranga mva makungu. Dufashanye gute mu byo ubuvuzi? Murabizi yuko uravye amafaranga dutwara mu Bushinwa, dutwara mu Buhindi mu kuvuza abantu atagira ukwangana. Ivyo ivy'ikigutu yarayikoze si ibintu byiza. Ishure bashizeho si ibintu byiza. Dufasha muri iyo nombero. Mu bijyanye n'umuyaga nkuba, amasoko nanga nguvu, mwarabonye yuko dufise ubutare bwinshi cyane. Si ibintu by'agasashisha rumuri ngaha, dufise ubutare bwinshi cyane. No mushaka yuko tuzana amasosiyete y'Abahindi, tuzana amasosiyete y'Abakanadiye kugira baze kuvyexploiter. Ikibazo badutera hanini, barazana amafaranga makeyi akemvestisa rimwe akachashaka gutahana menshi cyane. Muga turazi neza yuko nimwe yazana mwebwe naho muzo yatwara muri Canada, murazi yuko babagora kuyakurayo yose, ni muzo yahereza hariya. Ni muze rero dushire abantu ku kivi. Nabivuze neza, hari ufise ubwenge, hari ufise amafaranga, hari ufise inguvu ziwe, twese dushire hamwe dushoye gukora. Icyo twemeye tweye muri leta nukorohereza abo muri diaspora. Mugabo rero nashaka mvuga akantu kamwe, abo sandu dumaze imisi dukorana dufasha, mugabo gasanga harimo n'ububeshi. Jewe mu mwaka n'igice maze hajya ahantu ndamaze kubona benshi baza batubesha. Tuza twemera ibintu byinshi cyane. Burya rimwe si vyiza gufyinisha la gentillesse yo mu chef. Urabona ko yugurukira abantu bose akabakira.
sinotanga uburorero ngaho hari abantu twahaye amatongo, umuntu duha 50 hectares akemera ko azokora ibintu byo kubaka, umwaka ugahera kandi mwese muza muvuga ngo ikibazo cy'amafaranga si kibazo ndayafise ari ngaho, tukabaha impapuro muga tukarindira ikintu mukora tukakibura. Mugabo twaricungereye turumvikana ku biringo, uyo mugambi wawe uje gushira mu ngiro tuzokora mu myaka ingahe, ari mu myaka 2 duce tuza dutanga urupapuro rw'inzira nke tuzobishira mu ngiro. Perezida wa diaspora yaravuze ku kintu kijanye no kubaka ijya hoteli kuri aeroport. Turabe rero icyo turiko turakora yuko biza vyunganira ivyo turiko turakora, nidukora du projet de façon kamwe karizore hariya, mwumvise centre de santé yavuze iri hariya mu kuzimu, kugira shikanayo n'amatara biragoye. Ni muze rero tuvugane hanyuma dushiye gukora imigambi y'iterambere.